Naomi Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu aragukunda vraiment. Nkajiwe pastor vraiment. Hariho inzozi naraye mbonye kuri wewe. Inge umurongozi wanyu nka pasiteri. Hari ibintu byinshi naraye mbonye kuri wewe. Nkeneye kukubwira vraiment. Ahubwo manzo ngwe no munda kwanza. Haleluya. Amen. Imana ihimbaze. No. Mama, nanije mane tugire yagiri. Nibaze yuko umugabo wawe atakintu nakimaze muri ibi. Yesu ndakeneye wana mu hotel direct finish. Ariko tubigira mibanga. Manzo mpagasomana. Tubigira mibanga. Agasomye. Imana ishimwe cyane umviriza. Imana yakumpaye ukaje mu ishengero ryanje vraiment nkakubona wewe mbona umeze uko sivyo. Nukuri nzoyishimira vraiment. Haleluya. Amen. Nzere ko atangire kugida kuri Kenya Okay umva rero jewe ndibaza ntawo mpuriye n'umugabo wawe kandi byo nkora urazi ntabyo ushobora midaye uramsunze tena umviriza haba mu buryo haba mu manuka haba mu burengero mu buseruko hose urazi ko bose ngena nk'ibitambumbu ni sawa urazi rero nshembonera hano umugabo wawe mwari mu karibu yego twari mu jambo ry'Imana ndiko ndamubwira ibintu naraye mbonye kuri mwebwe yego si ibintu byoroshye vraiment ndiko ndamwereka bya bintu by'imikogote biri muri Bibiliya nyene byuko vraiment kandi rero umviriza ndakubwira ikintu kimwe nawe nk'umukozi w'Imana hari ibintu ngomba ko tunagura mu ishengero ryacu sivyo na madame wawe vraiment uramubona yuko ashobora impano gusengera abantu bagakira ubonye impano ikomeye cyane vraiment hama nagomba ndakubwire umudamu wawe ufise impano idasanzwe we mwari pasiteri yego vraiment impano afise idasanzwe niyo kumufata ku rutugu umuha amabizu pastor yajya warutuko niko umaze wumva gato ntuhave ukomereka mu jambo ry'Imana sivyo ijambo ry'Imana hari ibintu bigenda bitwereka ahubwo nk'umudamu wamanze wegera hano gatonya umudamu wawe urabona n'umuntu uhagarara imbere y'umugabo wawe sivyo umudamu wawe urabona n'umuntu mwiza umugore wawe kwanza yegera umugabo wawe ahanyene d'accord umugore wawe afise impano mwarimu zidasanzwe kandi rero umviriza n'ikindi naco sivyo turabe ariko se mwari turubaha n'umugabo wawe nakore pastor uziko nitsi ngumu pastor mbo umvirize pastor uziko ndakumva nitsi ngumu umvire ndakubwira ikintu kimwe mwarimu tutagiye hariya na hariya ukwiye kuzurampa umudamu wawe buri kabiri mu ndwi ndamujana mu mashengesho turirimba urumva kuko Imana afise umuma tudugana ku gasozi sivyo pana karanga umene cyaka karumeri tudugana ku gasozi mu minsi biri mu ndwi nibaze katakintu cyo gipfuye uzosiduka wabaye pastor nzaba wabaye pastor urazi kwa abana bawe ego umwana wawe mukuru asenga mu ishengero ry'iwanje uri pastor wanje sawa jewe uzojana umugore yo hanje nanje njana wa mwana wawe ubu rero naje rero ngomba nkora nkuko banyigishije nizoze uraba no mamusuku imbere y'umugabo rega umugabo n'umwami wawe pasito ego ndakumva vye jewe uzorudukana n'umugore ku gasozi nanje manuka nikiyaya n'umwana wawe mukuru nza kumwigisha amasengesho mu kiyaya sawa ubiriza ndakubwire mwarimu dayeri nk'umukozi w'Imana sivyo nka buri mwarimu bucuba pastor rega biza bukebuke sivyo icyo nagoma ndakubwire ko umugore wawe musanzwe urabona n'umugore mwiza cyane umugore wafise impano mani ko nguma mba mugufi nari muremu Pasito madame banzo hagarare nga pasito ego ndabona ugiye ndongore nabi umve pasito je ndabona uburongozi bwaba madame kweli muri ko muri pima na pasitori ingo maze umve ingo mwari mumve ariko abari mu bukwe ankuri imboga mu menyo kwe ya wewe heresh